ndasubiriye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Inshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye, n'umunsi udasanzwe, umunsi wa gatatu twongeye kuganira kwa kino kiganiro irembo rifunganye. Reka dusenge Imana, twiyegereze Imana, twinjire mu kiganiro nyezina. Datanye n'icubahiro, turagushimiye Jehova, turagushimiye mizigigwa, tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'uno munsi wongeye kutwongera kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe aya majambo yawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Twaganire ku munsi w'Imana amajambo adasanzwe, inzira igira gatatu, haleluya, y'ingaruka y'icaha mu buzima bwacu. Narabwiye ko icaha iyo kitihanwe gifise ingaruka mu buzima bwacu. Iyo dukoze icaha nitwiyumvire yuko icaha kirangiriye aha tugikoreye, ariko kizogira ingaruka mu buzima bwacu. Twarababwiye rero ubwa mbere dutakaza ubwizigirwa ku Mana cyangwa se tukigira kure y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ubu reka tuganire ku yandi majambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho ca 16 n'umurongo waho wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe, ufise inda uzokwama uvyara abana ubabaye, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero n'aya majambo tugiye kuganira mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Uyu mugore Eva igihe yakora icaha, turumva cyane ingaruka yabaye amaze gukora icaha. Imana yamubwiye gisa nk'igihano cagaragaye uwo mwanya muri iryo tongo. Icyaha kimaze gukoreka, hashi hagaragara igihano kidasanzwe, ntaco yari yiteze, ariko kubw'icaha gikoze haciye habaho urubanza rw'ikibiriraho, ahacibwa urubanza ubwo nyene bw'ingaruka y'uburyo bwo mu mubiri, yuko azovyara ababaye, ngo kandi umugabo wiwe ngo azomuhoranira inyota. Imana idutabare cyane. Rero turabona Eva ubwa mbere ayo majambo nayo yari bwagwigwe, kubera ko yarabayeho ari mu munezero, abayeho neza, anezerewe muri iryo tongo, atamubabaro numwe bahura nawo, kubera ko takiza na kimwe Imana yari yarimye umwana w'umuntu, yari yamuremanye ubwiza, niko Bibiliya ivuga ngo nta kintu na kimwe Imana yari yaratwimye, yari yaraduhaye ububasha bwo kuganza. Kubera ko igihe Adamu na Eva bari mu itongo, Adamu Imana yari yamuhaye uburenganzira bwose budasanzwe bwo kwita ibikoko byose byo mu ishamba cyangwa se ivyaremwe amazina. Ariko igihe yamara gukora icaha, nibwo yagiye gutandukana n'Imana. Kubera iki? Icaha kidutandukanya n'Imana, tukaba kure yayo, n'Imana ikaba kure yacu. Imana idutabare cyane. Rero turasomye aya majambo yo mu gitabo cy'Itanguriro, aho tubona Eva nawe amaze gukora icaha, akumvira inzoka, akanakumvira icyo yari yaravuganye n'Imana, aho Imana yamushize ku mubabaro udasanzwe. Kandi uwo mubabaro n'uwo na bugingo n'ubu turiko turagenda tubona mu buzima bw'abamama bagenda barahura nawo. Ingaruka y'icaha igendera kurikirana uko ubuzima bwacu bugenda burabaho mw'isi. Rero reka ndakubwire, haleluya, ingaruka igira kane gukora icaha ni ugucibwa. Imana idutabare cyane. Ingaruka igira kane yo gukora icaha ni ugucibwa. Iyo dukoze icaha turacibwa. Iyo dukoze icaha turacibwa mu nyonga z'Imana. Iyo dukoze icaha turacibwa mu muryango. Iyo dukoze icaha turacibwa mu babanyi. Hari igihe umuntu usanga yarihariye icaha, ugasanga we nyene yariyomoye mu muryango ntibakimwibuka yuko anakibaho, kubera iki yaromotse. Icaha nico camwomoye. Icaha kirashobora komora umuntu, bigatuma umuntu we nyene yiyomora. Icaha hagati y'umugabo n'umugore, umugore ashobora gukora icaha akinjira mu nzira z'ubusambanyi, we nyene akiyomora, akiyirukana umugabo atamwirukanye. Ariko kubera icaha yakoze, bigatuma yiruka, akagenda, agasezera, akahukana umugabo atigeze amwirukana. Umugabo agatangura kwibaza ngo mbega ko umugore wanje twari tubanye neza, nigiki umugore catumye ava mu rugo? Umugabo akibaza ibibazo byinshi, akabaza n'abagenzi, ariko nabigirira igisubizo. Ariko hari icaha gishobora kuba carakozwe n'uwo mugore, bigatuma umugore yiyomora mu rugo, akagenda.
kugira ngo umugabo wiwe ntazamenye icyaha yakoze akazomugirira nabi cyangwa se akazotuma amushengeza. Rero icyaha kiratuma ducibwa. Imana idutabare cyane. Hari abandi bantu nk'uko nagenda bivuga, ugasanga umwigeme yarakoroye inda agacibwa, nyimba yahora aba mu gisagara runaka akomoka muri icyo gisagara akibaza ko abantu bamenye ko yakoroye inda, nubwo tani ibyo aba aramenya akiyomora. Abandi batakaza amashuri aho bahora biga kubera bakoze icyaha bagakorora inda, bagaca bava kuri ayo mashuri bakagenda kurondera ayandi hantu ho kwiga, bakiga ku yandi mashuri ya kure y'abantu, kubera ko biyumvira yuko abanyeshuri bigana babimenye cyangwa se bazobimenya, hanyuma bagatangura kumukindaga. Icyaha kitwegeza kure, icyaha gituma ducibwa. Imana idutabare cyane. Uyu munsi ndiko ndakubwira aya majambo, mwene data, niba akora icyaha uzomenye ko icyaha kizotuma ucibwa. Niba akora icyaha uzomenye yuko bizotuma ugendana muri wewe umutima w'ubwoba. Tandukana n'icyaha, icyaha kizotuma ucibwa mu bibanza by'Imana, icyaha kizotuma ucibwa mu mbaraga z'Imana, n'ubucumva izindi mbaraga z'Imana zikuzaho kubera ko icyaha wakoze. N'aya majambo rero niko ndakubwira tuti mukundwa uri kurakurikirana iki kiganiro cy'irembo rifunganye, utandukane n'icyaha kuko icyaha kizogira ingaruka mu buzima bwawe n'ucyacihana. Ariko ndasubiye kuvuga aya majambo, haracyariho ibyizigiro yuko igiti cyaciwe cyoshobora kunaga. Haracyariho ibyizigiro yuko nubwo warakoze icyaha wobabarirwa n'aya majambo. Imbabazi ziracyariho kuko nta kindi cyazanye umwana w'umuntu, haleluya, atari imbabazi. Nta kindi cyatumye Yesu aja mu isi atari imbabazi. Rero uyu munsi ndakugangurira kugira ngo nyimba warakoze icyaha wihane, kuko nutihana icyaha cyawe hariho umunsi w'urubanza. Imana itugire neza kandi idufashe. Reka dusenge Imana. Datanye n'icyubahiro, Mana muyobozi w'ubuzima bwacu mwizigirwa, turagushimiye iyi saha nziza, uyu munsi udasanzwe wa gatatu turiko turaganira amajambo yawe n'ubwoko bwawe. Ndasengera umuntu wese mu izina rya Yesu ariko arafata ingingo yo gutandukana n'icyaha, bikumbure yoba yari yaraciwe. Bamwe baraciwe mu muryango, bamwe baromotse mu bisagara bahora bamwo, abandi barahunze amashuri bahora bigako kubera icyaha bakoze cyatumye bangara, kandi ubwo kwangara kwabo n'ubu umutima uracyabagiriza icyaha. None ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, Umwana wo mu ijuru, baho umutima ujanjaguritse bace bugufi bihane, kuko uracyari ku ntebe y'imbabazi mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwe muriko murakurikirana ikiganiro irembo rifunganye kandi kiriko kirafasha mu buzima bwanyu. Imana ibahezagire. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude. Shalom, 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 amen.